Ikigo c'igihugu kijejwe ubushakashatsi mu burimyi n'ubworozi ISABU ngo nico gufashwa kuko ari umutima w'igihugu mu bijanye no kugwiza umwimbu mu burimyi n'ubworozi. Bivugwa n'umukuru w'Inama-Nshingamateka y'u Burundi Daniel Gelase NDABIRABE aho yari yagendeye kuri wa gatatu ikigo c'ubushakashatsi ISABU kiri muri komine ya Gisozi mu ntara ya Yamwaro. Aho naho akaba yiboneye uko imbuto z'ibiterwa zirondegwa nuko zigwizwa gushika zishikire abarimyi. Buri iki kigo ni umutima w'igihugu mu bijanye no kugwiza umwimbu, mu bijanye n'ibizotunga abenegihugu n'abanyamahanga bari hano. Buriya Barundi turambaye ikirezi ntituzi ko cera. Ikigo gikorerwamwo ibintu vyinshi, kuva kw'itsitso yo kugira ngo uronke ikiraya, uronke ubushaza, uronke amasaka, uronke ingano, ibyo byose abantu bashobora kwifuza. Aha rero ngo tubivuze nabo gufata mu mugongo cane. Ikiraya wewe ukibona hariya mu mitumba ntuzi yuba cyaravuye, ntuzi inzira bacamwo hano abashakashatsi kugira ngo bashobore kwerekana ikiraya, kuko imbuto zirasumbana. Imbuto ya mbere iyiva aho ikiraya bakirimira mu icupa muri laboratoire, kivuye muri vitroplan kikaza muri mini tubercule, bivuye muri mini tubercule hakaza amasushe, havuye amasushe amaprebaze. Ibyo abanyagihugu rero bazi cyane nivyo bintu vy'amaprebaze nk'abantu bagwiza imbuto. Ivyo nivyo twari tuzi cyane. Izi zindi mbuto kuva ku mbuto ya mbere irimigwa mu icupa, ivyo ntavyo twari tuzi. Murumva yuko ivyo bakora ari ibyo bizovamwo ivyo bijumpu abenegihugu bose bafungura, ari ibyo bizovamwo izo ngano abenegihugu bafungura, ari ibyo bizovamwo ivyo bigori abenegihugu bafungura. Iyo tuvuze rero iterambere mu burimyi n'ubworozi ngaha aho duhagaze murahabona. Ibi biraya vyavuye nko ku mbuto rero ya kane. Iyi mbuto izova hano ikwiragizwe mu gihugu. Guhera kuri iyi mbuto bashobora no guhereza abenegihugu aba prive kugira ngo nabo babandanye bagwiza imbuto kugeza kuri birya mubona bihabwa abenegihugu bakabirima bakabifungura. Umukuru w'Inama-Nshingamateka y'u Burundi arifuza ko muri kazoza leta yo kwimvira gufasha ico kigo ISABU gusumbuka yahora ibikora. Izo mbuto barima mu macupa ntizishobora kuja kuzuba, bazishira ahantu hari akayaga keza. Ako kayaga keza gatangwa n'amamashini, gatangwa n'umuyaga nkuba. Batubwiye rero yuko hano bagira ikibazo c'umuyaga nkuba. Dusabe leta nko mu bihe biza byo gushiraho amafaranga igihugu gikoresha, baze barabe yuko ISABU Gisozi baze barabe ko batorondera uburyo bugenera kugira ngo byibure baronke umuyaga nkuba udacika, kuko umuyaga nkuba ucitse babana baba bari muri ya macupa, abana b'ibiraya, murumva ko bica bigorana. Ku gihugu kiba ari igihombo kinini cyane, ntihaze hongeye gucika umuyaga nkuba. Warongoye Inama-Nshingamateka y'u Burundi arifuza kandi ko ico kigo c'ubushakashatsi mu burimyi n'ubworozi ISABU coronswa abakozi bakwiye n'ibigo bibiri vy'ico kigo bitariko birakora navyo ngo bikaboneraho gukora. Twabonye yuko hari ahantu hagwirizwa imbuto hatanu, ariko hatatu niho hakora honyene, habiri ntihakora. Ico naco dusabe leta ko yofasha ya ntumbere y'ukugwizogwiza umwimbu, naho handi habiri, naho handi hagwiriza umwimbu naho hakore. Icya gatatu bavuze cy'ingorane nuko mu gihe hariko haravuga kugwiza umwimbu, batubwiye ko batabona aho bazobika imbuto ziriko zirakura. Ikindi twumvise ca kane n'abakozi, turavye umuhamagaro bafise ISABU Gisozi mu kugwiza umwimbu mu burimyi n'ubworozi, twagiye gusanga ko reta yoraba ingene babaronsa abahinga benshi boshobora kubafasha kugira ngo noneho nabo baze baronka n'akanya kukuruhuka, ko twabonye ko abakozi ni bakeya. Nimba umukozi ateza gukora amasaha 8 y'icatava ku ntebe, uwundi akazoza akaza agashaka yandi masaha 8 adavuye ku ntebe,
uwundi akazoza nawe agakora amasaha 8 kuri ya ntebe atavuye hasi. Murumva ko ari ukuruha cyane, twabibonye. Umukuru w'Amashingamateka y'u Burundi Daniel Gelase NDABIRABE ntibagiye no gutera kama abagwizatunga kugira ngo begere ico kigo bashobore kuvugana uburyo boshiramwe imitahe yabo mu bicaye no kugwiza imbuto. Tugahamagara n'abagwizatunga bahaguruke baze hano kubaza ico boterera. Harimo imari bagwizatunga, mwebwe murondera amaheri yatari hano, hariho imari hano, hari uburyo wewe uri umugwizatunga embwe wo kwiteza imbere. Nabonye akantu k'agatete na kabuto bavuga yuko kaguragwa amahera 300. Agatete kangana ni n'agatete k'ikigori. None ca wibaza wewe mugwizatunga, wumvise ko wogura nk'ibigori bakuzuza nk'imifuko nk'itanu canke itoni, wibaza ko buronse intete zingana gute? Ikindi gikwiye gusubirwamwo kubwo umukuru w'Amashingamateka y'u Burundi ngo nuko ico kigo gitunganijwe mu bijanye n'amategeko. Numvise ko hari ikintu bavuga yuko ISABU, mu gifaransa bavuga ngo ISABU, en amont de l'agriculture et de l'élevage. Nagira nsabe abo muri ISABU bazogende barabe bagenzi babo hariya muri ministère y'uburimyi n'ubworozi, barabe ico bita en amont. Nukuvuga ikintu kiba kiza mbere, ni kibazo cyo kuyumvigwa muri ministère eka no muri reta bagafasha, kuko uretse mu runyino n'ubworozi no mu bundi bushikiranganje bogiye bakorana n'ibigo nka bene ibi. Mu bushikiranganje bw'indero bakafise ikigo naco kijanye n'indero nk'iki. Mu bundi bushikiranganje bwose boraba ingene hoza haba ibigo nk'ibi by'ubushakashatsi, bigacereho vyigwa ingene ivyo bigo bica bikorana n'ubushikiranganje.